nyuma yaho mukuru w'umugambwe UPRONA yiyamirije umugwi w'abaporona baheruka gukora inama ku Musaga ari kuwa gatandatu barongowe n'uwitwa Mbayahaga n'umuvugizi w'umukandida wa UPRONA azitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu yagize ico ashikiriza abamenyeshamakuru nawe nyene asa nk'uwavuze nk'umukuru w'umugambwe UPRONA bahurije ku ciyumviro cyo kuvuga ko abo bantu basa nk'abariko bakora amagosha kandi ngo bazoyabazwa ku gatwe kabo. Aha rero bakavuga ko atanumwe ashigikiye abo bantu ariko rero ngo baranabifurije urugendo rwiza nibaja mu yindi migambwe. Reka rero twumvirize Aniseti niyo nkuru umuvugizi w'umukandida wa UPRONA mu matora yimirije yariko abiyagira abamenyeshamakuru. Ahanini rero twashimye gukoresha inyishu yabishuye kuko yabajijwe ibibazo bitari bike. Cabajijwe na Eline Bell nibigira bo mu radio y'Isanganiro niba namwumvise neza avuga ati abo bantu bagize inama ku munsi wa gatandatu heze barafise utunenge bagiriza umukandida wa UPRONA Gaston Sindimwo ati mwebwe mu bivuga kwiki. Hanyuma bwa kabiri akavuga ati mbega abo bantu n'abadasigana murabemera ko ari abadasigana. Ku kibazo ca mbere twarumvise ko hariho utunenge boba bagiriza umukandida wa UPRONA n'abarongoye umugambwe w'abadasigana UPRONA. Mu mashirahamwe ayari yo yose na cane cane mu migambwe abantu barashobora kuba bafise ivyo batumvikana ko n'umutegetsi wo muri iryo shirahamwe canke ivyo batamushimira ni ibintu bisanzwe. Ikidasanzwe nuko abo bantu boca bavuga yuko bahevye iryo shirahamwe bagiye mu rindi canke bagiye gufasha irindi kubera iki canke ikindi boba badashima canke badakunda, kuko abantu n'abantu mu Kirundi bavuga ngo ahari abantu ha murunturuntu ko bashobora kuba hariho ico badakunda ku mukandida wa UPRONA ivyo bari bisanzwe. Ariko ari abaporona ntiboca bavuga ngo tugiye gutora uwundi mugambwe, buvuga bati twe tuzotora umugambwe w'abadasigana UPRONA tuwukomeze, hanyuma uwo dukunda canke tudakunda hazoboneka igihe co kumuhindura kuko abantu barahinduka. Abarongoye umugambwe canke yandi mashirahamwe, abategetsi baturuka mu mugambwe canke mu yandi mashirahamwe bagira ibiringo, hanyuma ivyo biringo bigahera hakaza abandi, ariko iryo shirahamwe rigakenera kugumaho kandi rigakenera kuguma rikomeye. Rero twe tugira tuti ari abadasigana biyemera nk'abadasigana ahubwo boshigikira umugambwe w'abadasigana kugira ukomere cane bazoshobore guhindura ivyo bifuza bari muri uwo mugambwe. Hanyuma mwatubajije bwa kabiri muti mbega abo bantu muremera ko ari abadasigana. Muri abo bantu hariho batatu bari bicaye imbere tuzi umugambwe w'abadasigana, niko muri ibi bihe baramaze iminsi badakorera ibikorwa by'umugambwe w'abadasigana mu nzego z'umugambwe w'abadasigana, ariko turazi ko bigeze kuba bari mu nzego z'umugambwe w'abadasigana. Ariko abandi twabonye benshi bari bitavye ubwo butumire bwabo, benshi ntitwabamenye ntitwoshobora rero abo bandi kwemeza ko tubazi mu mugambwe w'abadasigana. Alain Majesté Barenga wo mu kiganiro iwacu wo mu kimenyesha makuru iwacu nawe nyene yabajije ati mbega abo bantu barafise amabanga mu mugambwe w'abadasigana UPRONA. Navuze ko abantu tubazi muga muri iki gihe atanzego barimwo z'umugambwe w'abadasigana UPRONA, ariko abo batatu bari bicaye imbere turabazi, ariko abari bitavye burya butumire bwabo benshi ntitwashoboye kubamenya. Hanyuma mwabajije muti icegera c'umukuru w'igihugu muvugira ko iradiyo y'igihugu RTNB ititavye
twebwe tuzi ko iradiyo y'igihugu na televiziyo RTNB amaserivisi afasha Gaston Sindimwo kwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu yatumiye iradiyo na televiziyo z'u Burundi ntibari ngaha bashobora kuba bafise ibindi bikorwa byinshi bari batunganije ntavyo tuzi ico kibazo kumbure nibo bocishura ariko bari batumiwe. Hanyuma mwabajije muti abandi batandatu bashizwe imbere n'amashirahamwe yabo n'imigambwe yabo n'inani z'imigambwe yabo kugira ngo bitoze bariko barashira ivyahapa hagati mu gihugu bijanye n'imyiyamamazo yabo. Muti mbega mwebwe muri UPRONA mubibona gute? Twebwe muri UPRONA mwijambo ntangamarara nkuko nabivuze dusaba ko abashizwe imbere bose ngo bitoze ku rwego rw'umukuru w'igihugu bokurikiza amabwirizwa n'amategeko y'igihugu cacu na cane cane ibwirizwa rigenga amatora. Twebwe rero tuvuga tuti ivyo vyahapa na UPRONA irabifise ariko izobishiraho ikiringo c'imyiyamamazo kigeze kandi hasigaye indwi imwe gusa nabo bandi botenyenya bakazobishiraho hageze. Ibiranga umukandida wa UPRONA n'ivyahapa byo kumugirira imyiyamamazo birahari bizoshigwaho itariki 27 z'ukwa kane ikiringo cemewe n'amategeko y'imyiyamamazo gitanguye aho ngira nta mutsi wishibere mbere twosaba ko nabandi bokurikiza amategeko. Twavuze ko tutashima abadakurikiza amategeko twifuza ko bose bokurikiza amategeko. Elvis Ndizeye wo muri CCB FM Plus ati mbega abantu bagize inama ku munsi wa gatandatu hariya ku Musaga ko bavuze ko bazo kwiyamamariza umukandida wa CNDD-FDD ati amategeko ntaco abivugako. Mwakoze kubaza ico kibazo. Twebwe twavuze ko mu mugambwe w'abadasigana UPRONA tuzo kwiyamamariza uwashizwe imbere n'umugambwe w'abadasigana UPRONA ngo yitoze ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Abo bazo kwiyamamariza uwo wundi mu bisanzwe abantu bararekuriwe kwiyamamariza uwo bashima mugabo ikitarekuwe nuko wo kwiyamamariza uwo mu wundi mugambwe wiyita umugambwe ufise uwundi ariko ari yamamaza. Ivyo rero ngira ngo ujya mugwi ujejwe gutunganya ivy'amatora wigenga seni urabijejwe twibaza ko uzobiraba hanyuma ugakurikiza amategeko nkuko ategekanijwe. Nahimana Jean de Dieu wo muri Radio Culture yavuze ati hariho kutihanganiranira mu vya politike nkuko mwabivuze mubona bitazohava bibandanya muri iki gihe c'amatora. Twabivuze mu ijambo ntangamarara ko tubona hamwe mu gihugu abantu batihanganiranira kubera badasangiye ivyiyumviro canke badasangiye imigambwe. Twasavye ko abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano mbere n'abajejwe ubutungane bokora bakurikije amategeko kugira ngo abantu badakurikiza amategeko bashobore guhanwa hakurikijwe amategeko mpanavyaha hakurikijwe kandi n'amategeko agenga amatora. Twebwe niko tubibona kandi imigambwe yarasinye yashize umukono ku candiko c'ingene itegerezwa kwitwara mu gihe c'amatora ivyo bita mu Gifaransa code de conduite. Dusaba n'imigambwe ko yo bikurikiza kuko muri iyo code de conduite harimwo iyo ngendo y'ukwihanganiranira y'ugusoneranira mu bihe vy'amatora. Hanyuma mwabajije ubwa kabiri muti mbega none ku munsi wa gatandatu bajya abantu ko baronse uruhusha rwo gukora inama kandi atari bo barongoye umugambwe w'abadasigana UPRONA muti mubivuga kwiki? Uburongoye umugambwe w'abadasigana UPRONA ejo yaragize ikiganiro yaravuze ko uburongozi bw'umugambwe w'abadasigana UPRONA bwari bwasavye ababijejwe ko boraba iyo nama yiyitirira UPRONA itatunganijwe n'abarongoye umugambwe w'abadasigana UPRONA boraba ibiyerekeye bagaca bakurikiza amategeko. Yarabivuze neza
ariko kandi uwashizwe imbere ngo yitoze ku rwego rw'umukuru w'igihugu agira ati birakaba bibaye kugira tuvyereka abarundi n'amakungu kuko kumbure haraho usanga atari bibi ku mugambwe w'abadasigana UPRONA kuba bijya vyarabonetse bikaboneka hakiri kare abarundi bazotora n'amakungu yihweza ibiba bose baraza ubwenge barashobora kubona gutandukanya icatsi n'ururo bakabona ikibereye mu gihugu. Mwavuze kandi muti Alende Zire Karorero aserukira ikimenyesha makuru intumwa ati mu byo mwavuze ko uwashizwe imbere n'umugambwe w'abadasigana UPRONA ngo yitoze ku rwego rw'umukuru w'igihugu avuga ko asaba leta ngo ibungabunga umutekano muri iki gihe c'amatora asaba kandi ko inzego za leta harimwo inzego z'intwaro n'inzego z'ubutungane n'inzego z'umutekano zobiraba neza zigahana abo bose bagomba kudurumanya umutekano amahoro nabo bose babakingira ikibaba muti none ko mbega uwo mukandida wanyu wasanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu akaba twari izo nzego ni kuki asaba ahubwo atotegeka aha nashaka ko mwumva neza tugatandukanya icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu mirimo yiwe ya misi yose asanzwe akora kandi akora ibikenewe byose na umukandida uwo muntu nyene ubu n'umukandida ibi rero twavuze abisaba nk'uwashizwe imbere ngo yitoze ku rwego rw'umukuru w'igihugu nayo ahandi amabanga asanzwe ajejwe ayarangura ukuri kwamye ibi bijanye n'amategeko abantu bose bategerezwa kuvyumva iyo uri umukandida hamwe n'abandi bakandida baba bahari nibiba biriko birakorwa mu itunganywa ry'amatora ntuja gukoresha igikenye kijanye n'amabanga usanzwe ujejwe muri leta uvuga nk'umukandida ukakora nk'umukandida nk'abandi bakandida hanyuma ivyerekeye amabanga asanzwe ajejwe bikabukwavyo murakoze.